Barundi kazi nshuti banyabujumbura nduwigenga Jules Niyongabo abanzi benshi banzi nk'umuntu w'inyankamugayo yanka akarenganyo kandi yanka kubona umuntu numwe ari karaturubikwa mu buzima bwiwe. Intumbero yacu yo kwitoza no guharanira uburundi bufise iteka canke guharanira gusubira guhagurutsa iteka ry'u Burundi. Ivyo navyo bica mu kugira intwari ibereye yubahiriza amategeko kugira ngo dushobore kubaka uburundi butekanye aho umurundi wese abaho atekanye mu vyiwe mu biwe atekanye. Muri 2025 ngomba kuba umushinga amateka kubera ko abarundi benshi abanyabujumbura abasende DFDD abaporona abataratora abamaze gutora abatagira aho bahengamiye bigenga bose bazotora bigenga Jules Niyongabo. Nkeneye amajwi ibihumbi 750 mubwire abari mu Cibitoke muri Bubanza muri Bujumbura ari hasanzwe hari muri za Magara hariya hose kuduga hariya za Nyabiraba kuduga za Nyabibondo kuduga hariya imukike amajwi yanyu turayakeneye kugira ngo tubone impinduka muri kino gihugu. Ubuheruka aho mwari mwatunganije ikiyago n'amenyesha makuru mwaravuze ko mushobora guterera mu bijanye ni irikena turimo y'ibitoro. Mbega mushaka kutubwira muri make mbega ni iyihe ntunganyo yanyu kugira ngo muzotererwe ngo kibazo gitorerwe umuti? Umbaje ikibazo kitoroshe cyane cyane ko turiko turiyamamaza. Nkaba mvuga yuko nzozana irobine y'igitoro ngahe Bujumbura muze muri vomera canke nzana itiyo ivuye hariya kuri yose yaendiye ijabuke sinzi wayitwemereye ngo azogira ngo muringo tuva hariya ushike ngahe Bujumbura. Igihugu cy'u Burundi nikivutse no munsi kandi igitoro mu Burundi subushakashatsi bushasha bwo gukirondera buzokorwa ngo tuje kukivumbura ngo twakivumbuye mwe murabavumbuze ngo twavumbuye cya gitoro. Uranyumva neza inzira zamye zikora ziracahari n'uyo munsi. Jules Niyongabo ibona he muri 2040? Jules Niyongabo muri 2040 ashaka kuzoba afise rero ry'imfuvyi ashaka kuzoba afise nk'abafakazi 500 canke abanyokuru 500 bashobora kuba bafungura bakambara bakajisha utuntu duto dushobora kwinjiza mu buryo. Arashobora kuzoba afise fondation ishigikira ivy'inyigisho ishobora kuronkera amaburse abanyeshuri b'abarundi kandi muzonyibutse muzomeze video sinzobeshe muri 2040. Hariho imigambi y'iterambere rusangi yo gufasha abantu aho nikora abatamakazi abana bakiri bato. Hajya mu buzima urafasha abakiri bato. Bakunzi ba Bishop TV turabaramukije tubaha kandi nekazi na mu kiganiro shika ku ndoto. Ikiganiro bafasha kumenya byinshi bitandukanye dufatiye kuba maze gutera intambwe mu kwiteza imbere ndetse n'afise ubumenyi butandukanye bushobora gufasha ugwaruka ndetse n'abandi mu guteza imbere igihugu ndetse n'imiryango. Kuno musi rero dufise umutumire yitwa Niyongabo Jules kumbura maze kumenya umwidondoro mwinshi nako munini wiwe kugira ngo mumenye ibikorwa kana kari kararangwa. Ndabusaba ko ari no mu bitoza mu matora dufise tugiye kuja mu mwaka wa 2025 tubahereze ikaze kuri Bishop TV. Murakoze cyane ndabashimiye kuba mutwakiriye kugira ngo tuganire n'abanywanyi banyu aribo banywanyi bacu kandi bagiye kudutora. Murakoze cyane. Navuze ni Jules Niyongabo kumbure abatabazi mu duho mwidondoro nyazi. Nitwa Jules Niyongabo nkaba ndi umurundi vuka mu gisagara ca Bujumbura. Nize amashuri mu Burundi mpereza muri kaminuza y'u Burundi cyo bita umupware. Nize amategeko hanyuma nayize ndayafadikana n'indi diplome y'ishuri ryo muri Amerika ryitwa Witness Ministries aho narose diplome mu bya theology. Hanyuma ndamaze kuronka n'indi theology nyene diplome yindi yo muri Korea yo nagiye kwicira yo muri Korea nyene. Hanyuma nkabandi mu entrepreneur dafise ibikorwa nkora ku giti canje nyene ndikorera utwanje mu majambo make nkaba mfise restaurant aha muri centre ville yitwa Belize Cafe. Nkabandi no mu consultant mu bijanye na interprétariat de conférence cyangwa ma traduction des documents. Benshi bazi nk'umu interprète mu bikorane hajya kuri ETS kenshi yo
abazungu baje i Bujumbura mu bikorane nije mba ndiko ndabasobanurira cyane n'abandi bagenzi banje dukorana mugabo ndabikora cyane bavuga nti mu ncamake n'ivyo ndarima atari byinshi cyane ndorora intungwa atari byinshi cyane aho nyene kugira ngo umuntu agende arakura afise aho yahereye rero ndi mu ntango yo kwagura ibikorwa byinshi cyane cyane yuko ubu naho twaje twige gukorera abarundi benshi mu nama nshingamateka cyane mu bindi bisata bitandukanye by'igihugu aho abarundi bazotwizera bakaturungika ngo tubaserukire hose urumva bisaba ko umuntu aba afise uburambe muri bina biriya afise n'icyo ashobora kungura igihugu agashikira iterambere ry'igihugu rero mu ncamake novuga nti nivyo amategeko nize ntaho ndayakoresha amfasha ubuzima bwa misi yose mu byo niyungunganyamwo ahanini novuga ngo naciye mfata inzira yo kuba umuconsultant mu vya communication na interpréteur de conférence et localisation. Dufatiye ku kwitoza mu kibanza cy'abashingamateka mbega ni ikihe kintu cyabasunikiye kumva ko mwokwitoza? Icambere co jewe nakuze mu gihe c'intambara narutse intambara ihari ndibuka ko umunsi wa mbere menya ko intambara ibaho abantu bapfa hari mu misi President yaheje kugandagurwa nyuma y'amatora nari mfise imyaka 4 narabona kampanye abantu bambara ivyera n'ibitukura n'ivyavere kabona abantu baryohewe intsinzi zabaye intsinzi kuri bamwe abandi bababaye hanyuma urupfu rukaza ibintu byo kwicana bigatangura ndanahunga rero ico gihe maze guhunga ku myaka 6 itakwiye neza nisanze muri Kongo muri Zaire ico gihe ndi impunzi hanyuma intambara iza muri Zaire 96 nca mpunga nja muri Tanzania mu makambi y'impunzi ya Muyovozi na za Mutabira narabayeyo ariko ico shimana uko rabandanije niga hanyuma nyene kubananya niga birema muri jewe kuvuga ati nta wundi no kwifuriza kuba mu buzima bwo guhunga canke bwo guta igihugu kangara rero nize gukunda ivyo gutunganya ivy'igihugu gukorera igihugu gukorera abandi bantu kurondera amahoro guharanira amahoro mu byo navuze nakoze nuko ntavuze ko ndafise na formation nagize mu shamwe ry'abadagi rijanye n'ivyo kurondera amahoro umutekano no kumvikanisha abantu ico bita Peace Resources Group rero ugasanga guharanira amahoro n'ibintu biri mu bitugize rero mugabo mu 2007 narakijijwe bita kwakira umwami Yesu nk'umwami n'umukiza nk'umukiza w'ubuzima bwanje ca ndahagarika ivya politike nkabyabira kure ngakurikiranira kure ageze gutora ngatora mu bandi ariko uyu mwaka uheza 2024 niho ntaje inyota mbwira uti harageze yuko ugira icumare y'igihugu urabona yuko benshi mu Rwaruka turi kumwe tungana babishoboye babona yuko inyishu ari kuva mu gihugu umuntu akagenda agahunga akaja mu mahanga ariko kuri jewe numva umengo kuguma mu Burundi ngakorera Burundi birafata ya mbere gusuma kuja mu mahanga kurondera ubuzima naho navyo nyine atari bibi kuko abagiyeyo baragaruka bagateza imbere igihugu mu buryo bucanka ubundi Burundi bukomeza bwunguka abarundi bakiteza imbere iterambere rikadushikamo twese. Mbega muravye mu byo mugiye mwifuza kuzofasha mugira ngo tushobore gutera imbere tugira amahoro nko mu bijanye n'umutekano ko mwumva hari ivyo musanze mwarize bijanye na n'ivyo kumbatiramo n'umutekano hari ikintu mwa mushaka guterera kugira ngo tubandaye dufise umutekano kwiye? Umutekano kurondera canke kuharanira ni ikintu umuntu yamizako agahengwe burya kenshi ari gihe kaba gatekeye igihuhusi ari gihe agahengwe kaba gatekeye isegenya rero hari ibintu muri cyo bita strategie de paix hagomba ko hariho amalobbying hamakoma hariho amaplaidoirie hamakoma hariho imishikirano naho bitaba ari bigaragara hejuru hagomba hariho kuganira ko yavuga ati inama isumba ingimba ikintu ca mbere ni ikuganira abantu bakaganira bakayaga birahambaye cyane gusumba yuko umuntu yicara agatekana kibaza ati byose biratunganye ikindi naco ndafise ikintu nkunda kubakira ko cyane ni aka anecdote canke akantu k'icivugo canke kibutsa canke inkebuzo ivuga ngo ibihe bigoye bituma abantu bakomera bakiga guhangana navyo bakagerageza kubitorera inyishu
iyo bamaze kubitorera inyishu haca haza ibihe biryoshe vy'amahoro, gutunganirwa no kururanirwa. Ivyo bihe iyo bihavuye kenshi haca haza abantu borohewe bari muri wa munezero, gutunganirwa no kugirirwa neza no kuryoherwa. Abo bantu rero baba ari abantu batazi icarico vya bihe bigoye abandi baciyemo ngo babigwanire bazane ibihe vyiza. Abo rero kenshi baca bateza ibihe bigoye kubera ko baba bashaka guma borohewe, basinzire, badibame, bahage, baryoherwe, bakibagira yuko ibihe barimwo hari ababiguze amaraso, hari ababitangiye amaraso, hari ababipfiriye nka mu Burundi. Iyo twoba duhaze twibagira Rwasore ko yapfuye ku myaka 29, tukagira ko Ndada yaze demokarasi ku myaka 30 n'iyindi n'itandatu gutyo niba ntihenze gato. Ugasanga tumaze kuvyibagira, jewe nca nicara nkajibama nkavyibuha, asanzwe mvyibushe nuko navutse bambabarire gatoyi. Ngaca mvuga nti bana Barundi bose baravyibushe, twese turavyibushe, nta mpamvu yuko tuvuga ivy'ubukene, guhangana n'inzara, kurondera ibibazo biduhanze. Twese Abarundi baravyibushe basa neza nka jewe. Oya tuba twihenze gose. Haca haza ikindi kintu kidukubita, n'abandi badibamye kikabakubita, n'abandi bimvira ko bashize kikabakubita, twese tukisanga dusubiye gutangura mu busa muri zero. Nivyo rero kenshi umvuga nti mu byo twize strategie de perma kuba ama lobbying, agomba kuba ama plaidoirie kugira ngo hagume hari ukuyaga hagati y'abashaka kuba bopfa ibintu n'ataco bariko barapfa. Burya hari ico bita amahoro adasigura yuko habanje kuba intambara hamakaza amahoro, akaba ari amahoro mu mutima ugira n'igihe ho bari intambara cyangwa atari intambara, akaba n'andi mahoro aza ari uko intambara ziheze. Rero hari igihe bari amahoro dufise mu mitima dutekaniwe, birasigura yuko hatababuze impari, amatati y'abantu bapfa, bigomba kuganirwa ko bitaraba kaduruvayo ngo bibe gusitana no guhangana abantu baje mu byo kugwana. Ego nivyo numva no kuvuga. Ego tuvuye mu ntererano mushaka gutera mujanye na politiki, muvuze ko mwize n'ibijanye n'amategeko. Mbega niye ntererano yanyu mubona mushobora guterera mujanye n'amategeko hamwe bo bizera abanyagihugu? Ndafise umwigisha yanyigishije amategeko n'umunsi umwigisha muri kaminuza y'u Burundi. Yari umuntu kabisa nta santima yarafise mu mategeko, yari umujene kandi ico gintererwa umuntu akomeye, yarakiri n'umu doctorant, arondera doctorat mu vy'amategeko. Yatubwiye ngo itegeko n'inkoni ikubita umuntu itamukozeko. Itegeko n'inkoni ikubita umuntu itamukozeko. Ikababwira ati wa mugabo wambaye ishati ryera n'ipataro ryirabura, ayo mabara wambaye naye abanyeshuri b'ishuri niri tubere kuba wayambaye muri segondere ugacuza nkaho kazana ama microphone, iryo shuri ryo kwitwarira bo gutsinda kuko wambaye uniforme yabo, kuko ni itegeko ryabo bafise bashizeho bo kwambara uko kuba. Ego urumva itegeko rirabwira umurundi ati uri umurundi, tanga ikori, utaritanze ivyo ufise byose leta ishobora kuzikabanza ikabifata kubugara. Nimba yo gutanga ikori y'imiliyoni 10 igaceho gariko ne miliyoni 100 canke muri yari dumwe cyane miliyoni 100 kubera miliyoni 10 utatanze amakori, hama amateka akabanza karaba neza na neza ayo wari gutanga nayo utatanze n'amande ugomba gucibwa. Rero amategeko ni kintu cashizweho ngo abantu bashobore kubana ntibabe nk'ibikoko, impene, intama, intare zo mwishamba, nta mategeko zikeneye. Cyo gituma karuta kandi karakamira cakira kwizosi caki hekenya, niko biba vyibereyeho, nta n'icyaha kiba kirimwo. Mugabo je ku mategeko tuba dufise nk'abantu atugenga adutandukanya n'ibikoko, aha naduse nka guha amakofe mba ndiko ndaca mu cage cy'itegeko, nubo umuntu hagiye uvuga ati ujya niwe yamusotoye, bagaca banza bakanshirayo ngashirako n'amagarama nibi. Rero amategeko mu gihugu ni karahara mu ruganda ntibacura. Ntushobora kubaka igihugu, ntushobora kuzana imigambi y'iterambere, ntushobora kwiyumvira ko ushaka guteza imbere igihugu hatabanje kubaho kubaha itegeko. Guhera ku ibwirizwa shingiro hejuru ukaja ku mategeko yandi ayunganira ibwirizwa shingiro, ukaja ku mategeko yandi y'ibisata bitandukanye ajanye nk'amategeko ajanye ivyo guhana ivyaha, amategeko ajanye n'ivy'ubutunzi, amategeko ajanye no gutunganya ivy'inzego zitandukanye za leta. Nta kintu na kimwe kiri muri leta kitanditse santimetero kuri santimetero, metero kuri milimetero kuri kigomba kugenda. No kujya muri sentare bariho ico bita ama droit et procédure judiciaire. Muri sentare nta muntu agomba gufungwa mu matohoza imisi reze 14 hatabanje kuba umucamanza
avuga ati ya misi 14 yo gufunga ivy'agateganyo turayongereje ku iyindi 14 canke iyindi 8 canke tuzi imisi 30 yo gufunga ivy'agateganyo tukirondera amatohoza nkuko umuntu ngo yafunzwe ivy'agateganyo imisi 17 zibiri bikamara imyaka 5 6 10 hamukumvuye umuntu ngo arejejwe inyuma y'imyaka 15 agifunga ivy'agateganyo uyo murundi azova mu gasho nimba yari yarafise agatima gukora icaha cohanishwa imyaka 2 imyaka 3 canke amande y'umuriyoni canke 50 avayo yumva yoturira Burundi bukaka. Ubwo rero amategeko tugomba kuyubahiriza tukayagendera kugira ngo twirinde kuzoshiraho izindi ngorane y'amategeko atubahirijwe abantu baja mu cyo bita frustration umwiheburo n'agashavu karenze bagaca bakora ibintu birengeye gutahura kw'abantu. Iyo haraka atamategeko hari haba karenganyo. Ingorane dufite hano mu Burundi hari nyinshi twatewe n'akarenganyo ka kera kamye gahari. Nkuba gafata umusore mwiza nkawe ngo umwamagiye kwima bagaca gukubita hasi bakagutsina bajya bakubita isuguru cyangwa bakubita hasi imfizi y'inka bakaguhamba ngaho inka zikaguhonyanga ugapfa ukora ko umwami yimye ngo nawe ugomba gupfa. None uyo mwami yimye ugacupfa uzomenya gute ko yari umwami mwiza ni yahe nyungu yuko umuntu abaye umwami. Urumva ayo n'amategeko yari ahari yoba yaratumye abantu benshi baca bafata icyaha cyo kwica nk'ikintu kiri normale gisanzwe. Kwica umurundi kubw'inyungu canke izindi bihinduka ibintu biri normale bisanzwe. Aho nta mategeko yari karakora. No musire y'amategeko arahari nta murundi akwiye gupfa azirika canke kiriya nta murundi akwiye kurenganywa azirika canke kiriya. Niyo ntumbero tugomba guhereza Uburundi bushasha turimwo. Murakoze cyane. Ariko turashaka kumva neza mbega amategeko hari ubona arakwiye aho hari kintu cyo kongereza mubona ko muzoshobora nk'impinduka kugira ngo amategeko abandanye amera neza abantu boroherwa. Amategeko agomba kujana n'ibihe. Amategeko agomba kujana n'ibihe kandi ivyo birarekuwe. Cyo hama hariho guhinyanyura amategeko nk'akarono vuga nk'iri tegeko rigenga impanavyaha ryagiye rirahinyanyurwa uhereye mu 2009 2013 barihinyanyuye nejo bundi basiye kuri 2018. Kera imbere ntihavuga bijya byo kuvuga ngo abahuzi ibitsina bisangiye bahanwe. Ariko tumaze gufata Imana ikaja mu bwizwa shinge mu gihugu cy'u Burundi nta Imana yoba ngo haci habaho n'abahuzi ibitsina bisangiye. Haci haba yuko itegeko mpanavyaha rihana abantu bahuza ibitsina bisangiye mu gihugu cy'u Burundi. Igihano c'imyaka 2 n'amande umengo ava kuri 100,000 gushaka ku miliyoni. Rero urumva amategeko agomba guhinyanyurwa. Ubu nta mategeko tuba dufise no munsi. Timbega aho hindurwa iki? Usanga amategeko dufise nk'akarorero ataca avuga ku bijanye n'ibi vy'ubuhinga bwa none bimuri ko murakoresha. Mwamukeneye amadroit d'auteur abakingira amadroit ya monétisation atuma wewe mu gihe YouTube itaguhemvye neza ivyo mwavuganye ushobora kuyitwarira. Mugabe itegeko ry'u Burundi litaravuga yuko YouTube itaguhemvye ari icaha YouTube iba yakoze. YouTube igumi kurenganya kandi si ibikurenganije uburenganije n'iteko ry'iwanyu mu Burundi mutaratora bijanye no gukingira ugwaruka ruriko rurakora ibikorwa vyo kuri YouTube ibijanye na droit d'auteur. Amategeko y'umuziki mwisi yose arazwi arahari muga mu Burundi ni atarashirwa mu ngiro. Kubera iki? Ababifisemo inyungu no gwaruka nta gwaruka ruri mu namashinga amateka. Abavuza umuziki abumviriza umuziki abafise inyungu mu muziki no gwaruka ntibaserukiye mu namashinga amateka. Reba gomba gurunyika ugwaruka rubitahura rubona akamaro k'umuziki canke nibindi vyo kwihingira ibikorwa guhinga ibintu vyo turanga n'imico bijanye n'utugenegene byose bigomba kuba bifite amategeko abihesha agaciro kugira ngo ababikora bishobore kuba zigama bibatunge bitunga imiryango yabo maze biteze imbere n'igihugu. Ivyo ntibishoboka atabonetse amategeko abishiraho agashiraho uturusho inyungu zawe n'izuwundi muntu n'ivyo kironka nk'amakori hanyuma n'ibihano bishobora gufata abantu batariko barakora ivyo bintu nkuko bitegekanijwe. Nuco rero amategeko dushobora guharanira tugeze mu namashinga amateka tugomba kurara iri tegeko rijanye n'ibihe mega iri tegeko rirafitiye inyungu Murundi. Hari amategeko agomba kuza amashasha aba yatowe nko mu nama ya ishirahamwe rya Afrika ishirahamwe ry'ibihugu umuryango ishirahamwe mpuzamakungu rya Nations Unies. Ayo mategeko yatowe hariya aha tugomba ico bita kuyaratifya twayemeza mu Burundi. Iyo tuyemeje usanga atani mategeko
ndundi aza kuyunganira atogwa ugasanga rero bya bintu nk'ubu hariho ibintu bijanye intumbero yatanzwe y'iterambere rirama mu gihe ca kazoza ka kure ico bita ama ODD objectif de développement durable vya Nations Unies aha mu Burundi usanga ata mategeko abishimangira ko yoteza imbere umunyagihugu w'umurundi cyangwa umurundi wese ugwaruka bakuze n'abato ayo mategeko ugasanga ntaratogwa ivyo rero ni ibintu tugomba guharanira kugira ngo umurundi uturusho amahanga ariko araronka umurundi amenye naturonye nk'akaroro ibi vyihinduka ry'ibihe aho abantu basamburiwe amazu na Tanganyika hari yefo abantu bagati ngo zabo abantu bo mu Gatumba bagahunga hariho ibigega mpuzamakungu bijejwe gushumbusha ibihugu biriko birahura n'ivyago nk'ivyo ayo mategeko rero tugomba kuyatora mu Burundi hanyuma hari ivyo badusaba nk'akarorero badusaba kugabanya ibintu birekura ivyuka vyonona ikirere bihungabanya ibidukikije baradusaba kwinjiza imiduga idaturira ibidukikije itonona ibidukikije iyo miduga nimwe ikoresha umuyaga nkuba imishwarara y'izuba n'ibindi iyo miduga mu bindi bihugu baronka izo mfashanyo canke ibemere kuronka iyo mitahe y'ico kigega cyo gushigikira kugwanya ibintu bitosekaza ikirere n'ibidukikije baremera yuko imiduga ikoreshwa n'imishwarara cyangwa umuyaga nkuba yinjira itarisha amakori zero taxe ku miduga yinjira muri ubwo buryo mugabo ngaho iyo muduga ubuzanya ahubwo ikori mu bamureya rero ndushaka kuronka ubwo burusho nk'igihugu ubwo burusho bubonetse amafaranga leta igaheba ayo makori mugabo igaja gusaba mu byo bigega bakabiha amadolari yandi dukeneye y'amafaranga mvamakungu dukeneye ajya amafaranga mvamakungu aguma asirikira haba hakenewe ubwenge bwo kuyazana mu Burundi nico gituma urasanga mu kigega ca leta ashobora kuba atayariyo mugabo jewe umurundi nkaba nkorana n'umunyamerika ayampemba nkayaronka nkagura imodoka nkayituma hanze ikaza rero leta tugomba kuyifasha nk'abashinga amateka ivyiyumviro tukayiterera ivyiyumviro tukayiterera gushiraho amategeko ashobora gutuma ya madolari karasirikira hejuru kutavuga ivya cryptomone kutavuga ivya online trading ivyo kugira urudanazwa ku mbuga ngurukanya bumenyi canke imbuga hwaniro canke izindi mbuga bituma umurundi ari ngaha mugari karinjiza amafaranga mu kugura imitahe muri za Tesla mu kugura imitahe muri za Google mu kugura imitahe mu bintu vyinshi biri ku wego mpuzamakungu muga vyinjiza amadolari abarundi bakabimenya hakaba amategeko abakingira abo bantu ntibibwe hari ivyiba n'ibitiba hari ivyunguka n'ibihomba rero bimwe vyunguka hakaba amategeko akingira umurundi nk'akaroro ngaha mu Burundi Crowd One yaraje uno musi Crowd One iracakora minsi yose abayigiyemwe baracabona utunyungu duke twinjira amatelefone yabari bageze ku manivari hejuru baracafata ingendo bakaja mu byo baba bacinga ama conference yabo mugatwe ngaha bica bihagarara Burundi kubera ko bituba turabitahura hanyuma abaje kubiserukira ntibabisigura neza babashaka inyungu zabo leta igomba rero gukingira abarundi mugare gukingira umuntu mukingire ushiraho nakaryo ko gukora ibintu vyemewe tukingira abarundi kumwe ibiboreza mugabo ntiduhomvye Brarudi yego hagomba kuba ubwenge utuma Brarudi imandanye ikora mugabo abarundi batari ko baragwamye barabara barara mu makanevu bishwe n'inzoga igihugu ca gihomba rero haba hari ingorane inyungu nico homvye umuntu mugabo tugomba guhagarara mu vyunguka nivyo tugomba guharanira mu namashinga amateka amategeko y'ivyunguka arahari menshi cyane ku buryo amadolari asirikira mu kirere aca mu miyaga ni menshi gose rushobora kuyakwega biciye mu mategeko biciye mu guhindura ivyiyumviro nye tubone ibintu igihugu kigatera imbere ubutare bwacu hagashirwaho amategeko y'ingene bwimbwa ingene bushogwa nico buzanira umurundi bikaba bizwi iti twiteze umwimbo nganuko mugabo no munsi amategeko ayahari kuyubahiriza n'isizingene bigenda nuko vyifasha mugabo nuko usanga bavuze ngo twiteze umwimbo nganuko mu butare umwaka weze ugasanga ngo nta na kimwe cinjiye akaza ubusa aho haragahaze amategeko agomba gusubirwamwo guhera ku muzi kwitsitso yo kwimba n'umuntu mbere atarimba gushika ibintu bishogwe aho ni umurundi azovuga ati ibintu birakingiwe ibintu vy'u Burundi biratunganijwe neza amategeko abirabira hafi ntagire umuntu asubira guhomvya igihugu c'u Burundi kubera ko itegeko kanaka canke irindi bitariho ngo ritogwe canke rishikira umurundi ego murakoze cyane ko turayaga kubijanye n'impinduka ariko abarundi muri uno mwanya bariko barakurikirana abantu barakurikirana ko birabera mu gihugu
ikizishobora kubateza imbere gusumba ibindi ni imigambi. Turifuza ko mwogera kwadukurikirana kugira ngo bumve Jules Niyongabo niyihe migambi nyezina yasize imbere kugira ngo izofasha guteza imbere abantu n'igihugu. Murakoze cyane sanora amaze kuvuga bimwe ibijanye n'ivy'ubuhinga bugezweho kuko ivy'ubuhinga bugezweho biri mu nyigisho zigomba gutangwa zigahabwa ugwaruka mu mashuri hakaba inyigisho nshasha zijanye n'ibihe turimwo zijanye n'abakozi bakeneye mu rwego mpuzamakungu. Hari igihe twese kwa dufise abarundi bakora araba conseil y'abahanuzi b'ibihugu bikomakomeye muri Afrika, abarundi baraba ivyegera vy'umukuru w'igihugu arongoye ibanke y'isi. Hari umurundi yageze muri ico kibanza uvuga ngo ico gihe carabayeho abarundi b'icabwenge barabayeho, ariko no musi rero hakenewe ubundi bwenge ujanye n'ivy'igihe ca none ivy'ubuhinga ngurukana bumenyi bigezweho no musi bitunganijwe gute, umurundi agomba guhagarara gute. Rero mu migambi dufise ivyo birimwo bijanye n'igisata c'inyigisho ugwaruka, guhimiriza inyigisho zijanye n'igihe, guhimiriza ko abanyeshuri basora kuronka bakigira mu kirere kimeze neza, abigisha bakasura bakaronka umushahara, umushahara bafite n'uwa kera ntujanye n'ibihe tugezemwo bakongerezwa umushahara bagategwa intege. Twe twize amashuri ya leta usanga umwigisha yama yaviriye umwanya wose, hageze yagukubita nk'ihene, yagukubitira kukwica. Nageze mu ntuze mu gisata c'amategeko muri kaminuza y'u Burundi, ukuva umwigisha aridoga kuba abanyeshuri batariko barasara, ngo abana bubu ntibaciga kubera iki ntibariko barasara. Umva bashaka ko wige ubu umusazi, niho bacabona yuko wa munyeshuri uri kurakora mu ishuri. Urumva uyo mwigisha ikimenyetso cy'uko abana bamenye mu ishuri ari uko basaze. Umva uyo mwigisha afise umutima umeze gute? Kandi vyarabaye umunsi umwe umunyeshuri arasara mu ishuri, aca sara dufise ikibazo. Hari ibibazo batubaza vya orale mwicara ngo twicaranye na mwigisha ahakubazo kamwishura ukaborokorora mu impapuro 5-6. Uyo munsi umunyeshuri aca arasara azinduka aduga Bugarama, bagiye gukora ikibazo Bugarama asize kaminuza he Bujumbura. Baramufata baramuzana, ega hageze ko mwigisha muhamagara, mwigisha yaramuhamagaye aratonda imbere yiwe baricarana. Arambwira ati mugabo aragwaye zarubutse insinga zakoranye ko. Mwigisha ati mushiraho, yaramwicaritse imbere aramubatsa atishiye. Mwigisha yagize ngo yacagira gutya, abazi mwigisha bacamumenya yacagira gutya, yaca yagaza mu buhanza hagira gutya, cayandika ubusa. Ubaza umusazi uhubusa umusazi. Ukuvuga ngo mu bindi bihugu umunyeshuri nk'uyo haba hari igisata kije gukurikirana abafite ingwara zo mu mutwe bahahamutse bagwaye. Ivyo ntibiriho mu Burundi. Uriga ntiwiga biragusha, upayutse biragusha, uja kwibarabara biragusha, uyayutse ubwenge biragusha. Basi rero umva bigisha barakeneye gusubira nabo nyine usanga hajya muri bo nabo usanga ari abasazi babarimo. Tugiye kubiraba neza kuko umaze kwimvira yuko umunyeshuri amenya ari uko yasaze mu ishuri canke yiga ari uko abaye umusazi agaca asara, hamasazi ugaca umubaza yasaze, wumva ubukomeye wowe, haba ari ikibazo gikomeye cyane. Rero mu migambi dufise umugambi wa mbere useruka hejuru ya yose ni umugambi wo gusubira guharanira intwari ibereye mu gihugu cy'u Burundi. Kuko intwari ibereye niyo izana ishaka rya politike bituma ya migambi yose uko turavuga nizi mbona kazoza twumva zivugwa mu gihugu yagene icubara umukuru w'igihugu. Mugabo yavuze ko atari gwa ari y'abarundi twese, kandi abihamya ibiri kurakora ivyo ndiko ndakora byose bigomba kuzana iterambere ry'u Burundi. Hama iyo terambere y'u Burundi rigomba kugira ihangiro muri 2040 canke 60 bizaba bimeze gutya. Mugabo nihangiro umuntu yaho giti ciwe avuga ati muri 2030 ngomba kuzoba meze nk'ubu ndafise ihangiro ko muri 2025 nzoba ndi umushinga amateka itariki 6 z'ukwa gatanu ngatobwa nka mushinga amateka. Umva je sindindira 40 sindindira 60 muri 2025 ngomba kuba umushinga amateka kubera ko abarundi benshi abanyabujumbura abasende DFDD abaporona abataratora abamaze gutora abatagira aho bahengamiye bigenga bose bazotora bigenga jire niyo ngabo. Je bituma ni hangiro rihari sindindiye 2040. Mugabo ryahangiro ryanje uko biri kose riri mu Burundi rikorerwa mu Burundi. Ivyo rizokora rizakungura igihugu cy'u Burundi, uteza imbere igihugu cy'u Burundi bija muri ryahangiro rero rya 2040 ry'igihugu ya leta ari bari hari. Uravyumva rero no kuvuga ngo iryo hangiro tuba dufise
hatabayeho ishaka nk'ubu iri hangiro ryo kwitoza hatagiyemwo ishaka ngo nje ku rubuga canke ntumbere seni niyandikishe nzana ibisabwa mbe ndabikwije seni inyemerere igihugu kibimenye ko ari wigenga yitwa Jean Niyonga bari karitoza nimero 23 ndayironke bipfira mu vyiyumviro no ku mpanda noshikayo bakambika hari baza abantu ari ku mpanda babuze iryo shaka bajyamanye imigambi n'ivyumviro rero n'igihugu kirakeneye intwari ibereye ishobora gushiraho ishaka rya politike intwari ibereye ishiraho indongozi zitwara zititwarira zirongora zitirongorera zuzuriza abarundi bose intwari ibereye aho indongozi yubaha ivy'igihugu ikabisonera intwari ibereye aho agati y'akazina muntu kaba umugenzo ndundi ntagusonera ukansonera tugasonerwa tugasoneranira hanyuma kandi turakeneye intwari ibereye ishobora kuzana ubutungane kuri bose abarundi bose bagatunganirwa n'umusanga umuntu ari hano afise imanza 10 atonda hariya muri sentare akamara imyaka 30 ariko araburana nimba uyo muntu yoramvye akamara imyaka 80 20 yari umwana 25 araciye akenga arabaye umuntu akuze 30 ayimaze ariko araburana muri sentare ageze 55 asagaje imyaka 25 yo kubaho akora yorohewe kuko uri kuraburana nta kintu uzagukora utonda mu gitondo sita ku mugoroba ufise imanza 10 utonda mercredi ugatonda na vendredi lundi mardi mercredi na vendredi mugava baja gushitsa imanza mugabo usanga ubuzima bwatahandi bugarukira uretse muri zo manza nyene nimba uri kuraburanira itongo rimwe ugasanga mu myaka 10 cyangwa imyaka 3 iheze ugurishije ani matongo 3 kugurisha amatongo 3 uja kuburanira itongo rimwe abantu baca bakena ubukene turimwo nico igirumbanya nico mu bijanye n'ubutunzi igihugu cy'u Burundi ubutunzi bwacu abantu bafata uko bavyumva bakavuga ko igihugu gikenye abandi igihugu cifashe ariko tugomba guhagarara hagati tugomba kugira gute guhagarara hagati tukiraba mu cirore nimba dutunze iki nimba dukenye tubuziki kuranyumva nimba ntunze ndakurusha iki nimba ukenye ibiki jewe mfise duhagaze aho ku vy'ubutunzi abenshi baravuga ko biribonekeza yuko hariho umwimbu muke mu birimwa mu bidandazwa bike hakaba n'ivyo abantu bavuga ati ibi vyabuze kubera igitoro vyaduze kubera igitoro umwimbu wabaye gutya habuze amase ibirere vyahindutse mbega mu kijanye no kuduza umwimbu jira ashobora guterera iki ikintu ca mbere ugomba kumenya dufise igihugu c'u Burundi gifise abantu 90 n'abandi kwijana 95 barenga dufate na 3 basi babarimi uvuga ngo inguvu nyinshi ziri mu burimyi gendera bibije y'igihugu amafaranga ahabwa uburimyi kuntangana ukuvuga ngo abarundi benshi bari mu burimyi ariko bije y'igihugu usanga menshi ari mu bindi bintu hanyuma bwa burimyi turima imbumbarugo mfise imetero 10 kuri 10 nizo ngomba kurima hama nkarima renye mu mwaka kabiri mu mwaka ntibishoboka nta muntu agitungwa n'uburimyi gusa bw'imetero 10 kuri 10 hagomba kubaho itunganywa ry'isi ndimwa y'u Burundi n'umuzubona umuntu yadutse ahantu twari kurima umuceri akakubita ama etage ahantu twari kurima ibintu vyimburwa vyinshi akakubita ama etage ahantu hose harimo iki kiyaya c'imbo cose nta muntu yari gufa cubatse nko mu bisanzwe abahinga bavuga yuko cari kuba ico kurima umuceri no kurima ibindi vyinshi tukibera ngaha ku misozi cyari tukaduga ruguru tukubaka ivyimbu hano mu kiyaya c'imbo bigatunga Burundi bikagaburira n'akarere na Afrika ikaronkako rero mu migambi dufise nitwemererwa n'abarundi ko tubashikana kuri iyo migambi myiza y'iterambere harimo yuko leta isubira kuraba ahantu hose hari isi ndimwa igakingirwa hagi umuntu asubira kurenga bigace bijana ya politike y'uburaro n'ibisagara yo kubaka tuduga hakabaho kubaka yamazu nkamwe ari mu Ngagara no mu Mutanganoro na hari yefo mu Kinindo yama apartment y'abakozi ba leta n'abandi bose leta kubaka ibigwati cyangwa gatunganya ibigwati kugira ngo abantu bose kugenda bagura igisagara ariko twubake tuduga hejuru amazi aboneka duga hejuru aho kuboneka twagura igisagara tuzosanga twaramaze Burundi bwose hama tubura ivyo turima dufungura muri iyo ntumbero nyene haragomba kubaho
abahinga b'indimo basubire bagaruke babe benshi, kuko uno munsi isi igenda iratituka, isi iguma ikenyera akanovera kavuye mu ntabire. Intabire yahe dukoresha, umuhinga yakurikirana n'uwahe, ibiharuro bimeze gute twokoresha. Hanyuma kandi uno munsi aho isi igeze, ugomba kurima ahantu hato mugabo ukimbura vyinshi. Ugomba kurima incuro nyinshi mu mwaka, ntiwitege kurima ari uko imvura yaguye. Hagomba kubaho ubuhinga bwa irrigation, kuvomerera indimiro. Ivyo byose ni ibintu tugomba guhagurukira tukabikora, tutaronerwa inzara dutere mu gihugu. Hamwe izananye mu Kirundo, isanga abanyabujumbura bashaka kugaburira Kirundo na Cankuzo na hose, canke Butanyerera, Burunga, hose tukahagaburira atangorane n'imwe. Rero mu ntumbero y'uburimyi kandi ikiyaga Tanganyika n'ubworozi, Tanganyika hajya ninzahabu twicayeko. Kuba dufise Tanganyika irimwe amafi akunzwe kujya ku muntu yakunda, muyakunda ndayakunda, n'abarundi bayakunda bose, aba diaspora bayakunda, abakongomana, abakenya, abanyarwanda, abaganda bayakunda. Tanganyika yotuzaniye amadevize mu buryo budasanzwe. Hari igisata hajya hepfo ku Icanike citwa icuburovyi, mugabo usanga n'amazu yarafise ibara rya vere n'igera n'iry'ubururu, usanga igera ryarirabuye. Ni igisata co dufashije kwiga ibiri mu Tanganyika, amafi, indagara. Hakaza ubuhinga bwo kugwiza ayo mafi mu Tanganyika. Hakaza abanyamahanga tukabaha ikibanza bakatwigisha kuziroba ari nyinshi, kandi ngo hajya ngo turoba izo hejuru, izo munsi ntituraziroba. Izo munsi ziravuka zigasaza zigapfa, zikaribwa n'izindi zikabana yaziba. Izo munsi ngo ni nyinshi cyane. Hakaza abahinga bazi kuroba, bakazihingura amasardine n'ibindi, zikarongirwa aba diaspora zigurwa amadolari. Ivyo nivyo kenerwa n'ubuhinga bindi ngo bwa bibene n'ibindi ngo vyemerwe. Bazakirira mu kirere, korokeraho hakurya jabuke gato isaba umukeke barawukuzanira, mugabo ugura itike ya Bujumbura Kampala, mukeke kuriyo mugabo guzimvye. Rero tugomba guprofita ikiyaga Tanganyika, ibirimo bigahingurwa. Ego abaturiste bakaza, ibibanza vyiza turabifise, za ntovuga amazina hari efo gushaka mu ngese biruzuye, hakaboneka n'ibindi byinshi vyagutse, ariko hakabaho nuko umwimbu uri mu Tanganyika ubanza ukimburwa. Umurundi akajya umukeke uzimbutse, uyu mukeke ukazimbuje urenze urubibe, ugiye hanze ugiye kuzana amadolari, gusoma amadolari ya vya bitoro. Tugomba bagaruka mu vy'ubutunzi, igisata c'amabanki, leta igasubira ikaciga neza. Dufise amabanki ugiye gufata ideni bagusaba inyungu ya 18%. Mu karere aya mabanki yo muri Afrika y'ubuseruko basaba inyungu ya 6-7%. None wa Murundi wagiye guhingura ibintu, ufashe ideni uriha inyungu ya 18% ya 18%. Uhuye n'umutanzania ku isoko yabihinguye yose ideni bamusaba inyungu ya 6%. Muzodanaza kumwe? Oya, vyo birazima vyanje bikazimbuka. Ivyo nkora je ndatera imbere gusumba ukorera ya nyungu ya banki. Mu vy'ubutunzi akarere ka Afrika y'ubuseruko ni isoko twaronse rusangi yagutse, yofashije Burundi kwiyubaka, yofashije Burundi guprofita, kunguka. Ariko usanga bobo baramaze kwipanga, bafise politike nziza, bafise integuro nziza, baritunganije neza. Kubugeje umuntu ari mu president umwe mu gihugu kare yavuze ngo ngaba Barundi mwana ngo ntibarafatisha, ngo rero ngaye amafaranga baheranye mu karere tuyabarihire, kuko twebwe ivyo dukora nibo babigura, baradushorera mugano twe nta kimwe twobashorera. Rero ko tubunguka mu byo tubadushorera, reka natwe tubahe ku makeyo yo kuriha mu karere. Nshatse kuvuga yuko mu mashirange menshi Burundi burimo kenshi usanga duheranye, kuko turiha amadolari, hari ama contribution mu ishiramwe ryose ugira mu shiramwe kare ya contribution. Amashiramwe turi mu Burundi usanga buheranye kubera ko ntiharaboneka ayo mafaranga mva makungu tuba tugomba kuriha. Ivyo rero bihagaze ku kintu gukora iyo migambi y'iterambere ituma ibintu bigurishwa hanze y'igihugu. Nawe we iburimwo Imana ishimwe katari ivyi Burundi, hari bizozana amafaranga mva makungu naye ahandi uryo bari kosa. Rero raba n'ibindi ukora, n'ubudandaza igitumbura yingene kijabuka umupaka wahajya aye Buvira, n'ubudandaza ikaranga yimvira uko nashaka kuzijabutsa urubibe, akazana amakongomani akayavunja mu madolari akayazana mu gihugu cy'u Burundi. Nivyo bikenewe. Yego
ubuheruka aho mwari mwatunganije ikiyago n'abamenyesha makuru mwaravuze ko mushobora guterera mu bijanye n'iri kena turimo ry'ibitoro. Mbega mushaka kutubwira muri make mbega ni iyihe ntunganyo yanyu kugira ngo muzotererwe ico kibazo gitorerwe umuti? Umbaje ikibazo kitoroshe cyane cyane ko turiko turiyamamaza. Nkaba mvuga yuko nzozana irobine y'igitoro ngahe Bujumbura muze muri vomera canke nzana itiyo ivuye hariya kuri yose yaendiye ijabuke sinzi wayitwemereye ngo azogira ngo muringo tuva hariya ushike ngahe Bujumbura. Igihugu cy'u Burundi nikivutse no musi kandi igitoro mu Burundi si ubushakashatsi bushasha bwo kukirondera buzokorwa ngo tuje kukivumbura ngo twakivumbuye mwe murabavumbuze ngo twavumbuye cya gitoro. Uranyumva neza, inzira zamye zikora ziracahari n'uyu munsi. Je ndibuka dusoma menyesha makuru yuko ngo Nigeria yarungitse amaritiri miliyoni 2 zo guterera Burundi y'igitoro, Abarusiya barungitse aya n'ibindi bihugu. Ubuyapani bwaguze amaritiri miliyoni zingahe bwaterereye Burundi leta mu bihugu vyayo biterambere. Ngaruka ahantu hamwe narigeze kuba niyumvira yuko nshobora kwiteza imbere je nyene ntafise ideni rya banki. Ushika umunsi mpura n'umuntu avuga ati n'umutunzi ruhebwa arakeneye banki. Nta muntu ashaka gukora imigambi y'iterambere yungukira abantu benshi adafashe ideni. Naba umva amazina akomakomeye no munsi ashaka kudafata ideni mugabo aramuha ligne de credit akarotera amafaranga arengeye yashobora kuba afise kuri konti. N'igihugu nuko ugomba gushiraho icizere mu vy'urudandazwa, igihugu kikizegwa. Ibihugu umva ngo urya yuko giteye imbere kiriya giteye imbere abanye ngo bateye imbere kuriya na kuriya ubaza ko bimeze n'amafaranga yabo wibaza sa amafaranga yabo n'amafaranga abandi bavuga ati iba ndakwizeye ndaguha ibi bintu genda ubikore. Manika amakamera, ubaka amabarabara, ubaka amahinguriro, kiza mufisi isoko, abantu z'abarundi bazobigura mu karere babigure mudusubiza amafaranga yacu. Rero nibi vy'ibitoro hagomba kubaho gusubira kwiyumvira ati inyungu y'umurundi ni yahe mu gitoro, kuko ubuhombe bwo burahari ni bwinshi. Turabubona sinokubutse ivyo keneye guhomba, ariko ni yahe nyungu kubaka Burundi, iterambere ry'u Burundi, igitoro n'umutima w'ubutunzi. Kubu ndafise ahantu navyo mfise restaurant ahantu hari igihe amatara acika kamarindwi zibiri habaye pano ukuntu mu gisagara insinga zamaze kuruha. Izo ndwi zibiri zitatu ngacanda zimandiko ndacana amazutu nayo nyine adahari. Uravyumva neza? Ego. Mu byo tugomba guharanira mu gutorera inyishu ikibazo c'igitoro no gusubiza iteka Burundi kugira ngo ivyo dufise abafise igitoro baze tuhanahane ivyo dushoboye dufise birahari vyinshi. Uranyumva neza? Ego. Igitoro nikigugwa kujya bagura impuzu mu isoko bashana no kugwa igitoro c'umwaka mugabo babanza kukwizera uzoriha urabishoboye canke uri karyamyenda. Urumva neza? Igihugu ntigikena, igihugu ntigipfakara, igihugu kiguma ari igihugu. Rero ushoboye kuriha baraguha n'igitoro c'umwaka mugabo ugomba gushiraho amagaranti bakavuga ati uyu mugabo n'umugabo w'ijambo. Ego. Ubu rero kino gihugu c'u Burundi kirakeneye abantu bafise imbonoka za kure avuga ati mu myaka iri imbere Burundi ushaka kuzora turonka imiliyaridi 3 z'amadolari zivuye mu butare. Mu myaka 10 azoba ari 30 miliyari. Duha ibitoro vya 5 miliyari bize ngahe Bujumbura akazi gasubire kuba normal. Muri iyo myaka 10 tuzobashirira ko inyungu tubahe 6-7 w'imiliyari z'amadolari mugabo abarundi bungutse. Ibizoba vyakozwe muri iyo minsi bizoba vyazaniye izindi nyungu abarundi n'igihugu bitume uyu murongo no muruho bihera. Rero ikiba gikenewe ni cizere n'ishaka rya politiki, icizere abantu bakugirira n'ishaka rya politiki. Shap TV injisho y'ugwaruka mu iterambere turifuza kumenya mbega iyi migambi mwashize imbere mufuza kurangura izofasha iki mu iterambere y'ugwaruka? Mu bisanzwe igihugu cubatse kugwaruka
ku nguvu z'ugwaruka n'ivyiyumviro vy'abatama canke abakuze bamaze kubona kure. Ibikorwa bikorwa mu gihugu bigomba gukorwa n'ugwaruka rwisunze ivyiyumviro vyashizweho n'abakuru, abakuze bamaze kubona izuba, bamaze kubona vyinshi. Rero iterambere rya kino gihugu ugwaruka rutarimwo si iterambere. Iterambere rya kino gihugu ivyiyumviro by'abatama bitarimwo si iterambere. Nico gituma hagomba kubaho urunani hagati y'abakuru n'abato kugira ngo igihugu cubakwe. Ngaruka rero kucumbajije ni yahe nyungu cyane ni yahe migambi ishobora guteza imbere ugwaruka. Nama mvuga ikintu cambabaje. Hariho utuzi duto duto ugwaruka rushobora kwikora nk'ibi mwikorera mugabo kamera so wese afa kuyironka na microphone mugabo ayironse Imana ishimwe, ukagira abashaka gufasha ama redaction kwandika, kurondera amakuru n'ibiki vyose ako nakazi buri kuratanga. Rero ntegereza kwemeza neza yuko wa mujene ushoboye kuronka kamera ukaronka n'abajene 5-10 mukorana mukagira urubuga mukandika amakuru mukarondera inkuru zigakurikiranwa n'abantu benshi, hataje ikintu na kimwe cyabe gitewe n'itegeko canke itunganwa y'intwaro canke uburyo intwaro itunganije canke uburyo ikibano kimeze gituma wa muntu ushaka gukora n'abajene 10-20 mukaronka akazi muhomba ngo muratashe. Naho ryo bariko rutarari hagomba gushirwaho ico bita mechanisme canke uburyo bwo guherekeza, uburyo mperekeza. Hari ico biti igega citwa figa gishigikira abantu bafashe ajya madeni yo muri paeje n'ibiki kugira ngo iyo bahomvye baronke garanti zo gusubiza amafaranga. Nato bara amafaranga. Hari ibindi vyiyumviro bishasha bishobora gufasha. Nk'akarorero aya mashirahamwe mashasha kivuka ayugwaruka bakayakura kikora y'imyaka 5. Bakabahebera amakori ibice bingahe nimbandi bari ha 10-20-18% bo bakariha 1% ya chiffre d'affaires naho nyene bakayareho amazi imyaka 2-3 bariko barakora. Kuko ntugwane no kuriha inzu, ugwane no guhindura materiel no guhemba abandi muri ko murakora benevora muri kumwe wongera ucugwana n'ikori. Canke cenza utaririshe mubite kwigufuri. Ingorane ziba zihari. Uba wakoze amakosa. Mugabe yoshize kigufuri mba nkoze yindi ngorane yo kwicisha inzara no gutera inzigo. Mbega ko turasa nabegereza gusozera. Jile afite ku migambi yiwe yifuza gushira imbere yari kararangura niye nterano yiwe mu mwishigwa mu ngiro ry'imbona kazoza y'igihugu. Urakoze cyane. Intererano yanje burya mu bisanzwe intererano ya mbere umuntu agomba gutanga ni ivyumviro. Tuzanye ivyumviro vy'amahoro, vy'iterambere, byo guhuza abarundi, byo kubaka Burundi atari gusambura. Kuko abasambura bo barahari. Kandi ni benshi. Abatega imitego barahari. Kandi ni benshi. Abo kononera abarundi barahari. Kandi ni benshi. Ubu ico dukeneye ni ivyumviro byo guhuza abarundi. Ni ivyumviro byo kwereka abarundi ukuntu basubira gukunda igihugu cabo. Gukunda igihugu ugasonera ivy'igihugu, waba uri muto waba uri ukuze waba uri ndongozi waba utari ndongozi, ugasonera ivy'igihugu. Ivy'igihugu bikubahirizwa. Ntirushaka ngo tuko turatera imbere turondera ibindi mu gihe n'ivyo dufise turiko turabisambura kuri ko tutavyubaha. Rero ikintu ca mbere ngomba guterera ni ivyumviro byo kubaka. Ikigira kabiri mu mbona kazoza ndimo. Mu mbona kaza y'igihugu no bandiko ndungura cyane ndashigikira mu yubakwa y'igihugu canke iyo mbona kazo turimo kubona igihugu giteye imbere cifashe. Harimwo gutanga ubuzi. Kuko urumva sindaba umushinga amateka. Nindire ko bangira umushinga amateka. Ego. Rero mugabo ntarabo umushinga amateka, harabo mpakazi mu restaurant, muri consultance ndafise abandi ba consultant ba jeune nkoresha, ntuma yo ntagiye ko ndamazogira izina rinini ngatuma abandi bakagenda nkabarungika bagakora bagahembwa, abajeje amakaminuza bafise uburambe mu kazi, abandi ba consultant muri grade senior ngezemwo, dukorana tugahana hano ubuzi. Uko guhana hano ubuzi rero tuba turiko turarema ubutunzi. Kandi urumva akazi dukora nakazi njabuka mbibe, nakazi kururimi. Uravyumva neza, nakazi kururimi dukenerwa n'amakungu, dukenerwa n'abantu bakure. Sinavuze ibijanye na consultation ndazikorera ndajabuka nkagenda nkafate
rutema ikirere nkaja hirya nino ngiye gukora ivya interpretariya umva nakazi kaba kagomba nakazi gahakaza abandi bantu tukubaka igihugu imiryango ikaronka ico ifungura hanyuma iterambere ry'igihugu tukaribona twubaka za nyubako rusangi amabarabara meza ikibuga c'indege kigasanurwa tukagura indege yacu tukaguza turariha amadolari turihira amashirahamwe y'ibindi bihugu tubateza imbere kandi dushobora kuriha itike y'indege mu ndege y'iwacu bozana eri Burundi ngaha ndakubwije ukuri ndakubwije iyo ubonye abarundi bafatanye ko ari benshi biratanga icizere yuko nk'ubu bagura nk'indege nka zitatu bahagura ivi Bujumbura ija Addis ivi Bujumbura ija Nairobi n'ivi Bujumbura ija Dar es Salaam baba barundi baca bafata mariyezi ziva ngaho bagenda za Qatar zahe n'ahandi iyo ndege ntiyosubira guhomba kuko mu myaka yahera abarundi bafata indege bari bake ariko no musi abarundi barafata indege ni benshi cyane abanyeshuri abadandaza ibyo byose bikaza mu iterambere ry'igihugu bigaseruka ari umwimbu uvuye muri vya vyiyumviro twazanye n'ibikorwa twazanye bito bito vy'iwawe ni wanje muga bigiye hamwe vyubaka inyubako rusangi vyubaka igisagara tukubaka igisagara kiri ku rwego rw'ibindi bihugu une ville intelligente bugira ingahe Bujumbura naho wogenda gute wabuze amamega ntushaka kuronka wifi muga ibindi bihugu utagira carte SIM wogurura wifi yawe gusa hari wifi ugeze wifi biblika aho ziri zigenda zirinjizwa na message zikorotse kuko iyo wifi ikora ibintu byinshi mu gisagara ajya kamera bahari busuma bukagabanuka uko ndakwivye kamera yambonye bankubita amande nkozi kosa ubuye hari ibihugu tagenda ngo niwe yangonze niwe yangonzo ya mwagonganye sawa kuri imiduga baramushire hariya kamera yabibonye baca bazana amasanamu uti ujyaje nabi nta bindi birebire twe ngaho abantu bagungana inyibarabara n'amasaha 5 urindiye ko umupolisi agupima ambute yaje bagaca bazibiri barabara ntibibaho abantu bagahomba igihugu kigahomba ikindi naco gituma iterambere ry'igihugu ridindira abarundi turasinziriye nico ko izuba rigiye kurengana mu magazine yose barayugaye n'amaresitora mu kanya baca bayugara urashobora kurara inzara uri mu gisagara ntibibaho turashimiye ingingo yuko haza iyubakwa giba baragindarayi kuko yo bagindarayi zozana abantu benshi baje bashika ijoro ururuki bakeneye gufungura habe muvuma ariko sivyo bikenewe gusa harakenewe na muvuma mu bitwara ry'abantu mu kirere gutwara abantu mu mabarabara gutwara abantu mu kiyaga Tanganyika ibisagara bikwitanganika ni byinshi cyane za Karemi Baraka hari yefu za Zambia Kigoma n'ibindi bisagara byinshi habemwo gushiramo inguvu kugira ngo abarundi bije gutembera abarundi bije gushorera amahoteli dufise Bujumbura n'abarundi atorera mu hoteli avuze ko ari Bujumbura fata umwanya wo kuruhuka ja mu hoteli ushorera hoteli mu Burundi umuteze imbere nawe je bazo gushorera niba guteza imbere habeho kwishorera ubutunzi dufise nganyene mu gihugu yego tutarindeye yuko abandi bantu baza tutarindira ingenzi vuye hanze fata umwanya ja kuri Musée Vivant riha amafaranga injiriza zijya ngo ugeze ishore gufungura zigurira imihwi zitambe zivyine iterambere ribandanye kuza n'ubwo buryo yego na cyane cyane muga tibagiye yuko iterambere Burundi dukeneye dukeneye kugira imigenderanire n'ibihugu bigeze kure kugira ngo tubareshareshe uno musi biragoye kubona ico bita macro investissement mu Burundi ukuvuga ngo ba abantu bazana imitahe minini mu gihugu iremereye turakeneye kubibona ivyo bintu bidahari hacaba ubukene bw'ama ico bita fluidité financière birakenewe cyane yego mu gusozera Jules Niyongabo yibona he muri 2040 Jules Niyongabo muri 2040 ashaka kuzoba afise rero ry'imfuvyi ashaka kuzoba afise nk'abafakazi 500 canke abanyokuru 500 bashaka kuba bafungura bakambara bakajisha utuntu duto dushobora kwinjiza mu buryo arashobora kuzoba afise fondation ishigikira ivy'inyigisho ishobora kuronkera amaburse abanyeshuri b'abarundi kandi muzonyibutse muzomeze iyi video sinzobeshe muri 2040 hariho imigambi y'iterambere rusangi yo gufasha abantu aho nikora
abatamakazi, abana bakiri bato. Hajya mu buzima urafasha abakiri bato kuko nibo bazogutera urushaje. Urafasha n'abashaje werekane yuko abatamakazi bose urumva neza canke mu butamakazi ariyo natwe tuja mu butama n'ubutamakazi kuko utabikoze ukiri muto ngo ufasha abatama nawe ntuzoronka ugutwaza inkoni umaze gusaza. Rero urumva abo batama tugomba kubitaho, gufasha abantu bageze mu zabukuru, hambwa no gwaruka kazuza kw'igihugu, abana bato bato babonye barabara. Turaswa n'uko umugambi wo kuri abana nyibarabara leta twatanye uwo mugambi leta twarawutanye leta, umugambi wo gukura abana mwibarabara, abana baranye barabara basikiye bagendana inzembe, uzinutse mu gitondo bagenda bagukata inzembe bakwiba, bajya abana turagomba kubakuranya ibarabara. Ico dukoze gito gishoboka muri 2040 bikaba birimwo atamwana kiri mwibarabara. Twarafashije leta, abarundi baraje bagafasha leta, hama abanyokuru banyibarabara bajya bagenda barasaba 500 igihumbi, nabo nyene bake bashoboka, ivyo nshoboye n'undi ashoboye ibindi bike, twagisho dufashije kugira ngo bajya abantu baba barakoze barakoreye imiryango ntibaherere mwibarabara, kuko vyaba biteye ikibazo gikomeye cyane igihugu kandi nta nite igihugu cyo bagifise. Rero mu iterambere ry'ubundi rya 2040 2060 tugabanye abana mwibarabara, tugabanya abatamakazi mwibarabara basegereza canke basaba uwo bagaburira, banye batuka abandi babirengagiza uko kuntu mugabo atari uko babishatse, ariko nabo nyene atako bari bwigire hagiye usanga nawe atagushaka gufasha uwundi muntu ahubwo nawe ukeneye imfashanyo. Rero urumva muri 2040 naho tuzoba tugeze mu vyinyigisho, mu gufasha abatamakazi, mu gufasha imfuvyi. Ndafise n'abandi ndiko nafasha ugwaruka ndihira amashuri, umva naratanguye ivyo sikunda kuvyirata, ariko ndafise ugwaruka ndihira amazu, ndafise ugwaruka ndihira amashuri. Imana yashizemwo nta biteguye ngiye Nyanzarake mpura n'umwana kumbe yiga Bujumbura bamusohoye aho yiga ahaba, nta namara y'ishuri agira mugabo usanga ntahuza ndabarira muri ubwo buryo, kandi ndabinezererwa cyane. Kandi vyanyugurura imiryango y'imigisha mu buryo budasanzwe, nanje ndonka abandi bamfasha ibindi bintu. Nico bimaze gufasha abantu ko nawe uronka bagufasha. Magiriranire rero irakeneye, magiriranire irakenewe kandi turakeneraniye. Yego cyane. Twavuze mu ntango yuko muri mu bitoza muri amatora tugiye kujamwo y'uno mwaka, kumbure mu gusozera mubwira abantu ukuntu bashobora kubatera kugira ngo iyo migambi izoshobore gushirwa mu ngiro maze dutere imbere. Barundi kazi cuti banyabujumbura, nduwigenga Jules Niyongabo. Abanzi benshi banzi nk'umuntu w'inyankamugayo, yanka karenganyo kandi yanka kubona umuntu numwe ari karaturubikwa mu buzima bwiwe. Intumbero yacu yo kwitoza no guharanira Uburundi bufise iteka, canke guharanira gusubira guhagurutsa iteka ry'u Burundi. Ivyo navyo bica mu kugira intwari bereye yubahiriza amategeko kugira ngo dushobore kubaka Uburundi butekanye, aho umurundi wese abaho atekanye, mu vyiwe mubi watekanye, ataruhagarara afise, adafise kwama ariko hari abantu benshi babaho twumvise babaho mu Burundi amavariza atekeye biteguye guhunga umwanya n'umwanya. Rero turakeneye Burundi butekanye, abantu bubaka igihugu iterambere ryabo, imitima iri munda, bibonamwe Burundi, bakunda Burundi, batariko barabuhunga. Hari igihe ushaka kuri pafu ugasanga abantu bose bahuzuye, ukati abo bose n'abagomba kuva mu Burundi, ego nibagene mugabo bagaruke bubaka iterambere ry'igihugu cy'u Burundi, twubaka Burundi butekanye, twubaka Burundi bwubashwe. Iyo ujabutse uri bukavuga ko uri Umurundi bakwitiranya n'ibindi bihugu vyo mu karere, Burundi usanga atamuntu abuzi, atano ubuvuga ko turagomba yuko umurundi wese ahari yumva yishimiye kuvuga ko ari Umurundi, tukavugira Burundi, bukaba Burundi bwubashwe, bukaba Burundi buteye igomwe. Ivyo rero sinabishaka ko je nyene, ndakeneye amajwi yanyu, ndakeneye inguvu zanyu kugira ngo mu ntore. Rero ndi ku nimero ya 23 hazoba hariko ifoto yanje imeze nk'iyi mubone nyuma yanje hano, hanyuma ikarata yitora izoba ari ikarata iriko imigambwe n'abitoza bashika 29. Je nkaba ndi ku nimero ya 23. Uko bimeze navyo nsaba abantu bose bazontora, ntimuze mukoresha igikumu, muze mufate ikaramu, mufate ahantu hari akantu kera kari impande y'ifoto, mushiremwo okay. Kumpera je ndahereza hari 30 imigambwe ya mbere, umurongo wa kabiri imigambwe musi abigenga, ku murongo rero gira gatatu niho jewe ndi,
uruhande rw'ahahereza ku rupapuro hahereza niho uzoca ufata ikaramu uvivu rugira uti ndemeje gutora uwigenga Jules Niyongabo kuri 2023. Murakoze cyane. Yego tubashimire cyane ku kiyago tugiraniye ndetse no ku byo muganire mu yagiye ko adukurikirana kumbure n'ibyashikwa mu ngero zoshobora gutera imbere kubw'iwacu no kubw'igihugu. Rero nije ndabashimiye cyane kandi ndizera yuko urugendo twatanguye atari rwacu. Hari igihe umuntu abatekaniwe mu vyayimwo atakeneye kuja muri bino bintu vyo kwiruka kubwira umuntu ngo ntora uraba kuraba ngo urondera inda zawe ugira gute nukuri inda nenda yifise vraiment kandi nukuri sinidoga. Yesu yangiriye neza, Imana yangiriye neza muri duke mfise, ariko ntivyankundiye yuko ngumana ivyumviro mfise, indoto mfise. Rero nimuze mumfashe kurota, turote vyiza kubw'igihugu c'u Burundi, mu kumpa amajwi yanyu, ukunyemerera kuba umushinga amateka yigenga mu matora agiye kuba mukantura mukama amajwi menshi. Nkeneye amajwi 750. Mubwire abari mu Cibitoke, muri Bubanza, muri Bujumbura ari hasanzwe hari, muri za Magara hariya hose, kuduga hariya za Nyabiraba, kuduga za Nyabibondo, kuduga hariya imukike. Amajwi yanyu turayakeneye kugira ngo tubone impinduka muri kino gihugu. Kandi hari akarusho mu gutora umushinga amateka yigenga, nuko umushinga amateka yigenga aba yigenga nyene, ntagendera ku vyumviro by'abanyamigambwe bashobora guhindura ikarata cyangwa bagahindura impuzu uko bukeye uko bwije. Mwarabibonye, bamwe bakaba muri nyakuri, abandi bakaja mu yindi n'iyindi. Twe turabigenga, tugomba guharanira inyungu z'abarundi. Abarundi twese tukabaho twinezererewe, tukabaho twishimye, tukabaho twigina igihugu ciza gitekanye kirimo iterambere rusangi kuri bose. Murakoze cyane. Shika ku ndoto mushikirizwa na Bishop TV. Ndayutsa yuko Bishop TV ari gisho rworoka mu iterambere, tubafasha kumenyekanisha n'uko murakora ndetse no kubaronderera abashaka kubahereza inyigisho zishobora kubafasha kwiteza imbere mu byo muri ko murakora. Rero tubashimire cyane, mutembere mu byo muri ko murakora, muteze imbere imiryango, muteze imbere aho mubaye, muteze imbere n'igihugu. Murakoze cyane.